Reka rero tubashimire kandi tubahe ikaze mwese mukurikira mukuru w'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV, twizere ko mumeze neza. Ndabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri iki gitondo. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Namakuru mese cyane rero, namakuru azindutse avugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini, namakuru by'umwihariko avugwa ngaha mu Burundi. Namakuru azindutse rero muri iki gitondo ariko aravugwa ngaha mu Burundi, namakuru mese cyane mu bijanye n'umutekano. Nimugoroba twababariraga ko u Rwanda n'u Burundi biriko birasakiranya. Kuri ubu rero abasoda b'u Rwanda biravuga ko bo babateye igisasu kiremereye mu mugi wa Bujumbura. N'urugamba rero rwatanguye ejo mu gatondo aho igisoda c'u Burundi cari cambutse mu Rwanda, gusa u Rwanda nago ruca rurashavura, ruca rurasa igisasu kiremereye ku Burundi, aho rero abasoda batari bake b'u Burundi baje kuhasiga agatwe. Ubu rero amakuru azindutse aravugwa nuko guhera mu masaha 10 z'igitondo abasoda b'u Rwanda bongeye kwamukira mu Burundi baciye bajya mw'ishamba kimeza rya Kibira. Ubu rero amakuru dufise mu matohoza yacu ngaha mu Burundi aratubarira ko hoba hari igisasu gitewe mu Burundi ngaha mu mugwa mukuru ubutunzi Bujumbura, bikaba rero bivuga ko coba gitewe n'abasoda b'u Rwanda. Mu yandi makuru kandi turaza kuyabandaniriza barimo aravugwa mu mutekano n'ubundi, tuze kunyarukira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo biravuga ko ubu ngubu ngo yatanguje urugamba k'umuhari wa M23. Biravuga ko rero urwo rugamba ngo ruje rufise operasiyo iteye ubwoba y'agacamutwe, akaba rero ngo ashaka guhashya umuhari wa M23. N'amakuru tuzindutse dutohorezwa n'amasoko yacu ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yani makuru kandi turaza kunyarukira mu Burundi n'ubundi tugaruke ku makuru ajanye n'umugambwe CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu biravuga ko ikiziga c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD cyabandanyije kinyegezwa, gusa amatohoza twatohorejwe n'amasoko yacu ngaha mu Burundi yatubariye ko ikiziga ca Reverien Ndikuriyo nubwo cyanyegejwe ndetse ngo ntibabashe gutangaza ko uwo yoba yarapfuye. Hari amakuru rero yanyeguruwe ndetse batubarira ko ngo coba cagaragaye aho cyanyegejwe. Turaza kubashikiriza ido nido no kungene ico kiziga caje kuvumburwa. Hussein Rajab agaruka ku kungene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yahawe ishano, yatanze ido nido avuye mu gacerere, maze asigura ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ngo yoba yarahawe ishano ndetse ngo akaba yarayihawe n'umutambukanyi wiwe. Turaza kubashikiriza amakuru y'uburyo byifashe n'ukungene ikiziga c'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kiraza gushikanwa i Bujumbura. Turaza kubandaniriza amakuru ubundi yose mu Burundi, tuze kubabarira n'ukungene umutambukanyi w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo kuri ubu ngubu nawe ngo amagara yo batifashe neza, bikavuga ko rero yoba yajanywe mu bitaro nawe ngo kuraba ko yo kwitabwaho bitewe n'ukungene urupfu rw'umugabo wiwe ngo rwoba rwamushengwe cyangwa se rwamuteye ishavu. Turaza kubandanya amakuru yacu tuze kubabarira ibiriko biravugwa ijya nino mu Burundi. Mwe ico no barira nuko mutojya kure himonesha kure yanyu kandi sabone canke partage, maze uzura bo wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero, ndabaye kaze mwese Barundi namwe Barundi kazi iyo muherereye ijya nino, haba abari mu makungu haba abari mu Burundi nko mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya. Reka mbahe kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'ido nido n'ubundi tugiye guhera ko yarimo aravugwa mu mutekano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Umutekano w'u Rwanda n'u Burundi wongeye gutosekara. Amakuru dufise twatohorejwe n'amasoko yacu ngaha mu Burundi yadusiguriye ko umutekano utifashe neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ejo mu gatondo twarabariye kungene abasoda b'u Burundi bambutse umupaka. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yamanukanye abasoda benshi ku mipaka y'u
y'u Rwanda n'u Burundi ndetse ngo yashaka kugira atere u Rwanda. Hari amatohoza rero twakoze amasoko yacu yadukoreye ngaha ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ndetse atubarira ko ngo abasoda b'u Burundi bari bamanukanye ibitwaro biremereye ku mupaka gusa nyuma ngo bakaza kwambuka bakimara kujabuka mu Rwanda hari igisasu bateye mu Rwanda. Gusa nyuma yaho hari amasoko n'ubundi dufise ngaha mu Rwanda ndetse no mu Burundi yadutohoreje amakuru mu Rwanda atubarira ko nyuma yaho abasoda b'u Rwanda baje gusubizayo abasoda b'u Burundi ndetse ngo bakabakubita icuro ngo bakabambutsa mu ishyamba ry'icimeza rya Kibira. Amasoko rero yaje kutubarira ko ngo ndetse ngo hari n'igisasu cyaje kuraswa n'abasoda b'u Rwanda ndetse ngo kikaza gufata abasoda batatu b'u Burundi bagaca bahasiga gatwe. Amatohoza rero aramutse akorwa muri iki gitondo tuzindukanye amakuru ateye ubwoba ndetse atariko ivumbi. Amatohoza dukorewe n'amasoko yacu mu Burundi hatubariye ko abasoda b'u Rwanda n'ubundi ngo baraye mu ishamba rya Kibira. Gusa amasoko atubariye ko ngo hoba hari igisasu gitewe mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ndetse ngo hakaba hari n'igorofa rimaze guturirwa n'ico gisasu. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze ubwo yari mu nama yari yakiriye abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta yabo mu Burundi yatangaje ko ngo iyo bagiye gukora igishoboka cose kugira akingira umutekano w'igihugu ciwe c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye kandi nyuma y'ibyo byose yatangaje ko ngo intambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko mu buseruko bw'ico gihugu nyene yavuze ko ngo yoba atari ya Kongo gusa ngo ahubwo yoba igiye kuba iy'akarere kose ndetse asaba amakungu ko yogira ico akoze kugira akingira umutekano w'ibihugu bya Afurika kuko ngo ijya ntambara iteye ubwoba. Abivugana ubwoba bwinshi rero Evariste Ndayishimiye yavuze ko ngo agiye gukora ibishoboka byose agakingira umutekano w'abanyagihugu b'Abarundi. Nyuma y'ivyo rero nibwo twabariraga ko yaciye acucumura abasoda benshi abashungura ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi kugira akingira umutekano ngo w'igihugu ciwe ndetse abasoda ngo hari n'abaje kwambuka bajabutse i Rwanda ngo baza kurasa igisasu mu Rwanda. Gusa abasoda b'u Rwanda nabo baciye bigwana ko babasubizayo byihuse babanyuza mu ishyamba kimeza rya Kibira. Nyuma yaho rero ngo baciye barara mu ishamba rya Kibira. Amatohoza rero yakuwe ngaha mu Burundi nyene twatohorejwe n'amasoko yacu yatubariye ko urugamba rukomeje hagati y'izo mpande zombi. Gusa biravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yoba yaciye ajabuka yegera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru rero dufise kuri ubu intambara irabandanyije imigwano ni yose hagati y'ibihugu byombi ndetse ngo abasoda b'u Rwanda kuri ubu barakaye bariko barakubita ahababaza igisoda c'u Burundi. Reka tubandanyirize amakuru n'ubundi kuyavuga mu mugambwe CNDD FDD Reveriyano ndi kuri yo ubu ngubu ishavuriraniga mu Barundi ndetse n'abarundi kazi. Abanyamugambwe CNDD FDD ndetse n'urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ari wo imbonerakure kuri ubu rero ngo ishavuriraniga. Amatohoza twakorewe n'amasoko yacu atubwira ko nyuma y'uko Hussein Rajab atangaje uwoba yarahaye ishano umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD mutamukanye w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ishavu ngo ryabaye ryose kugeza nubwo ndetse ngo yoba yituye hasi agaca ajanwa mu bitaro. Amatohoza rero yakozwe biravuga ko rero ngo abanyapolitike bose yaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Ndakugarika biravuga ko hoba hari amakuru ko boba baragambaniye ujya munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano ndi kuri yo. Gusa amatohoza yaje gukorwa muri iki gitondo n'amasoko yacu ngaha mu Burundi mubegereye umukuru w'igihugu biravuga ko ngo boba baranyegeje ikiziga ca Reveriyano ndi kuri yo ndetse ngo rukaba ruruyeri ro kugira ngo babanze bashake uzosubirira Reveriyano ndi kuri yo. Perezida Evariste Ndayishimiye yifadikanyije na Gervais Ndirakobuca bivuga ko rero ngo boba baragambaniye ujya munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Ibyo byose rero bikaba byashikirijwe na Hussein Rajab ndetse bikaba byaraye bigiye ahabona kuri uyu mugoroba wo kuw'Imana. Reka rero tubandanyirize amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Repubulika
iharanira intwaro rusange ya Kongo imirwano yongeye kuzinduka ikara mu bice bitandukanye. Twari twababariye ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko agiye gukora ibishoboka byose ngo agahangana n'umugwi wa M23. Umunyamabanga wa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ajejwe imigenderanire muri Kongo, Therese Kayikwamba, biravuga ko ngo yoba yasavye umugwi wa Arsenal ndetse na Paris Saint-Germain ko byohagarika imigenderanire bifitanye n'u Rwanda, kubera ko ngo u Rwanda rwagirizwa kuba rufatanya n'ujya muhari wa M23 guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa nubwo Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo yagiriza u Rwanda ko rwoba rufatanya n'umugwi wa M23, leta y'u Rwanda yo ihakana ibyo byose yivuye inyuma, ndetse ikavuga ko ataho ihuriye n'umuhari wa M23 ugwana n'ubutegetsi bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa u Rwanda nago rwagiriza Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ko yoba ifatanya n'umuhari wa FDLR. Uyu muhari wa FDLR urimwo abasize bagize uruhare mu ihonyabwoko ryakoreye abanyarwanda abatutsi mu mwaka w'1994. aba ba FDLR nyine barimo abasize bagize uruhare mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Amasoko yacu rero ngaha muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo yatubariye ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe nyene ujya muhari wa M23 Sultani Makenga yatangaje ko ngo bagiye gufata umugwa mukuru wa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ariyo Kinshasa, ndetse ngo bagaca bahirika ubutegetsi burongowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Umuvugizi w'ujya muhari wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje nawe ko mu gihe bazoba bifatanyije na rijya huriro rya AFC riyobowe na Colonel Nanga atakintu na kimwe batazokora kugira ngo baharanire uburenganzira no kwishira ukizana kw'abanyekongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu bwoko bw'abatutsi bari mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Umutekano wa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo waratosekaye, ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu abantu bashika amajana 2 bamaze kuhasiga gatwe mu njyane ndetse n'intambara ziriko zirahuza umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC. Leta ya Kongo FARDC ifatanyije na leta y'u Burundi iyobowe na Evariste Ndayishimiye barafitanye umubano simusiga, ndetse binavuga ko isaha n'isaha bafitanye ubucuti budasanzwe, kuko Evariste Ndayishimiye yama yagiye Kongo ndetse na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi akaja i Burundi. Uyu mubano ushingiye ku kuba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaremereye kuzoha abasoda b'u Burundi bazojya kurwanirira Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bagafatanya n'igisoda ca Kongo guhangana n'ujya muhari wa M23. Amatohoza rero twatohorejwe mu Burundi biravuga ko abasoda batari bake n'ubundi bongeye koherezwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kujya gufatikanya n'abajye basoda ba Kongo ndetse n'indi migwi itandukanye, harimo nk'abasoda ba SADC, MONUSCO ndetse n'indi mihari yose itandukanye yifadikanije na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. N'amakuru rero menshi cyane perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bafite ngo umugambi wo kuba bazoba bashaka gutera u Rwanda. Gusa leta y'u Rwanda iyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko yiteguye kandi ngo bazakomeza gukingira umutekano w'abanyagihugu b'abanyarwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye we ngo kuva yagafunga imipaka imuhuza n'u Rwanda yatangaje ko ngo agiye gukora ibishoboka byose kugira acongere umutekano wiwe ndetse n'uwabene gihugu b'Abarundi. Abarundi baritotomba, Abarundi barashavuye cyane, bavuga ko Evariste Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi atakintu kizima na kimwe yigeze arabagirira ngo babe bo kwishima. Bakaba rero bamwagiriza ibintu byinshi bitandukanye nko kuba igitoro caraduze ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Evariste Ndayishimiye bafitanye umubano, gusa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we akaba rero ngo hari uruyeri bo bafitanye na Evariste Ndayishimiye kugira aze aramuha abo basoda.
Evariste Ndayishimiye burya arafise ubwoba bwinshi cane, ndetse n'ejo bundi mu majambo yagaragaje yatangaje canke se yabariye abarundi wumvaga ko yarafise ubwoba burya muhari wa Red Tabara uri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubera ko ndetse no mu misi iheze wowe warigeze kugaba igitero mu bice bitandukanye ndetse no ku basuda b'u Burundi, ndetse bamwe mu basuda b'u Burundi batari bake bakaza kuhasiga agatwe. Reka rero mbashimire mbabare ko amakuru yacu turaza kubandanya tubakorera amatohoza kuko ngene umutekano w'u Rwanda n'u Burundi byo babihagaze muri iki gitondo. Turaza kubashikiriza amakuru yajanye no kungene biza kuba bimeze. Amasoko yacu ngaha mu Burundi arakomeza adukorere amatohoza. Reka rero mbashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV, haba abadukuriyaga bari mu Burundi nko mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, abadukurikira bari mu ntara nka Kabiga ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye mu Burundi. Turabashimiye kuba mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV, haba rero n'abadukurikira bari mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari mu Buganda, n'abari mu karere k'ibiyaga binini, abari muri Amerika, abari muri Australia, Iburaya ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye. Turabashimiye kuba mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Reka ndakubwire rero weho utarakanda sabone canke partage bivanye naho uherereye, reka ndakwibutse kuca urafyondaho maze uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri imonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Amakuru yacu rero y'iki gitondo reka tuyasozerere ngaha, gusa tubabere ko amakuru yacu aragasaga no mukanya turaza kubandaniriza amakuru araza kuba arimo aravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini, aho tuza kugaruka ku ngingo zijanye n'umutekano ndetse na politike, amakuru yo mu kibano, amakuru ajanye n'indero ndetse n'amagara y'abantu n'andi yose atandukanye. Turaza kuba tuyabashikiriza kuri imonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Reka rero tuze kuba bararikira amakuru yo mu kanya. Amakuru yacu rero nagasaga, reka tuyasozerere ngaha, mukomeze kugira umunsi wa mbere mwiza, mukore kandi muhahe muronke amakuru yacu yo nagasaga. Imana ikomeze kubana namwe. Beloved.